yavuze ngo ntuzeye abasirikare Albert yavuze ngo abasirikare ngo muri Kongo ariko baratsindwa ngo General Muzinga atangira raporo imeze gute. Icyo nababwira rero mumenya neza yuko mu gisirikare ntibimeze ngira ngo Muzinga no gutangira raporo itari mu gisirikare ugiye gutangira raporo uteze gutangira raporo yo kuko utanze raporo itariyo hari ibintu biboneka. Ntushobora kuza gutanga raporo ngo muri ko murasinda abasirikare bagiye ku ngwano bapfuye imisase zabuze uteze gutanga iraporo iriyo sinobabwira ngo ndazi ibyo amubwira muga amuha iraporo yo ibyo bagira bindi ntabyonse. Hanyuma ikibazo cya nyuma yavuze ngo igisirikare gukwera iki ministre wa defense bagira umuntu ngo adakurikirana iby'ingwano atamye. Icyo twofata icyo twomenya nuko ministre wa defense kenshi akunda kuba ari umusivili. Ministre wa defense nta bushobozi afise kuvyi ingwano ni tekinike n'ubuhinga. Ubwo buhinga utegereza kuba ubuzi ingene bigenza. Nta musoda mutonya avuze ngo arabikugira ni ibintu mu bisanzwe uba warigiye ingwano kuri iyo nivo. Ni chef wa état major agira ingwano, ni chef wa état major ayikurikira. Iki akibanza cha ministre wa defense mbere kubyo umusoda nuko ari ibintu babanje gufata kera. Ministre wa defense wasanga ari president w'igihugu kugira ngo niba kuva bakera kugira ngo niba bamugira coup d'état hanyuma buke isubira kuba icy'abasivili. Nibisanzwe mbere ubundi bukikukira abaministre wa defense barabasivili ntibari abasirikare. Hanyuma ikibazo kindi cerekeye Retabara na M23 muzi yacishe kusino tugaruka ku makozi. Murakoze cyane Gracie Rukindikiza. Nibutse abagiye kuronka ijambo twakira batanu gusa abashitse imbere, hanyuma kandi mugerageze kudasubiramo ikibazo na kimwe cyabajijwe canke icyo bacishuwe ngo mukigarukeko. Alice ngira urutonde murarufise uwa mbere ni John Smith niyo bari kwatwumva yugure mikro yiwe. Ijambo ni wa John Smith. Sinzi ko twumva niba batari kwatwumva reka tu ndabona yazo ndabumva ego duga kwijambo ndabumva mwakoze kumpa ijambo. Hanyuma numvise ibyo abatumire bamye bashikiriza. Hariho ikibazo bamaze kwishura ejo sindakigaruka ko nikijanye nuko nimba cyamaze kwishurwa John mwogira ko ikitarishurwa kugira nimusubiremwo mukoresha umwanya. Ikibazo mufise mugomba kukibaza niki. Murakoze cyane. Ikibazo mfise ndakibaza Pacifique Nininahazwe, ndakibaza kandi na Ibasa Muhozi. Nk'abantu bazi kuraba kure ibintu ngene bigenda munaravye muri kahise ngene vyagenze, turabona yuko iyo intambara yadutse haraba ibintu bibiri. Hari gihe usanga intambara kugira ngo irangire barenda kuganira bakagira ibiganiro hanyuma bagashira mu ngiro amasezerano. Hari n'igihe bashobora kugwana akagiramwe umwe atsinda, igisirikare cyashaka gutsinda abarobere cyangwa abarobere bagatsinda. None igihe abarobere batotsinda hakaba ibiganiro, nagomba mumbwire rero inkurikizi zoca ziba muri politike y'igihugu. Ubwo ntabwo buhari yuko ibintu atakintu na kimwe cyoshobora guhinduka narirya inyuma y'ibiganiro haba kugabura ubutegetsi akavura ikibazo babi bose bakivangamwe. Mureke gusubira mu John. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Umwanyagira kabiri Alice. Umwanyagira kabiri n'uwitwa ETM sinzi ko yoba ari kwatwumva yegure mikro yiwe. Et Alice, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je crois que vous m'entendez, n'est-ce pas? Turabumva muravuga ikirundi? No, ifaransa. Bon, merci. J'aimerais adresser rapidement mes 3 questions à nos invités. Ma première question s'adresse à Monsieur Pacifique Nininahazwe, FOCODE, et qui signifie Forum pour la conscience et le développement.
étant une organisation de la société civile, serait-il envisageable qu'elle devienne un parti politique si le Burundi eux-mêmes en faisait la demande? Je pose cette question notamment parce que, de mon point de vue, mutagerageje gusigura twagomba dusigura ikibazo mubajije ngira ikibazo bacumvise mu Kirundi. Gilbert, Monsieur Thème, si vous permettez, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission. Les questions qui n'ont pas de rapport avec la thématique de l'émission ne seront pas répondues, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose en rapport avec ce qui a été posé, le thème qui a été donné, posez la question. Mais sinon, si vous n'avez pas de questions en rapport avec ça, c'était... Jamais. Rapidement, j'ai d'autres questions rapidement. S'il vous plaît. Ma deuxième question s'adresse à M. Reverien Ndikuriyo. Entre les activités des Focodé et celles des raids de Tabara, lesquelles considérez-vous comme prioritaires ou les plus importantes dans la perspective d'un changement politique au Burundi? Et pour terminer, ma troisième question s'adresse à M. Innocent. Peut-être que cette question sort un peu du thème de l'émission, mais je vous serais vraiment reconnaissant de bien vouloir répondre. Pourquoi plusieurs marchés au Burundi sont-ils victimes d'incendies? Quelles sont selon vous les principales causes de ces incendies? S'agit-il principalement des problèmes liés aux installations électriques, à la sécurité, à l'organisation des marchés, ou pourrait-il également y avoir d'autres causes ou des intérêts cachés derrière certains de ces incendies? Merci Monsieur Thème. Ça a été un tout petit peu répondu au début de l'émission, mais peut-être qu'ils vont vous répondre. kumbure ngira ibibazo yabajije numvise ko yumva Kirundi ngira bishobora kuba bimugora kubaza mu Kirundi araza kwishurwa mu Kirundi kuko ikiganiro kiri mu Kirundi two kwakira uyundi munywanyi ni Irambona niba ko atwumva yugure mikro yiwe. Abumva Alice, merci beaucoup. Nashaka mbaze ikibazo ca mbere ndacadresa kuri Pasi. Pasi ndashaka ndabaze iperereza ry'u Burundi rifise ingufu zigarukira hehe kumenga ivyaha vyose bikorwa n'iperereza nakamitswe n'inguma. Burya nta wogitwarira mu irise ntare mpuzamakungu mpanavyaha. Ikibazo kigira kabiri ndakibaza Pasi ariko umuhozi niba hagufi akacishura arashe numvise umenga arishura cye ku ruhande araza kunyishura. La fois passée kuri Twitter ya directeur wa RPA narabonye aka video avuga ivy'amasoko asha avuga ko hagiye gushamagarira n'ibindi. 2 jours après haca hashagarira ariko ako kabazo nikajanye n'ikiganiro cyo no munsi twabicishijemo mu ntango tugitangura kubera ko twavuga yuko dutegerezwa kwifatikanya n'ababuriye ivyabo mu muriro uheruka kwaduka kumurengira mudukundiye tugume mu ntumbero y'ikiganiro nitwasaba gukora ikiganiro ku bijanye n'amasoko muzoheza mukabaze Irambona akandi kabazo katajanye n'ivyo. Merci Gilbert, merci. Nta kandi kabazo mufise Irambona karako gusa ako konyene karako. Murakoze ngira bacabishura murakoze cyane no kudutahura. Reka twakire ubundi munywanyi ari munywanyi kwerekeye ni Rudahunga Desire niba ari kwatwumva yugure mikro yiwe mufite minota 2. Ya murakoze cyane ndabasuje mwese nitwa Rudahunga Desire ndi mu mujyi wa Kigali nandika mu kinyamakuru bita bwiza.com. Hanyuma afite ibibazo bibiri cyambere ndakibaza Rukindikiza abo mu expert mu bijyanye n'umutekano. Hanyuma icya kabiri ni kuri Pacifique Nininahazwe. Kuri Rukindikiza ni kubijyanye na Red Tabara mu expert mu bijyanye n'umutekano yadufasha kumenya kuko geography hariya ukuntu iteye urebye muri Fizi kuza kugera muri Uvira harimo ingabo z'u Burundi harimo wazarendira cocktail yose na FRDC noneho ukaza mu misozi ya Mwenga yegamiye uriya mukandara uva Uvira kugera Kamanyora akaba arimo M23 ndetse no muri centre ya Kamanyora. Kandi birabizwi ko buriya umutwe kugira ngo utere igihugu ugomba ko ufite base arrière igihe abasirikare bakomeretse cyangwa se bijyanye na logistique
ku buryo hari uburyo bashobora gufashwa. Ni gute abona Leta Tabara yaba ifite imbaraga zo kuba yahirika ubutegetsi Burundi hanyuma ikagera bazariyeri kwa mucuti wa Perezida Ndayishimiye, ubwo turavuga Kongo, aho bafite ingabo. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Hanyuma kuri Pacifique Nininahazwe ari ubutumwa herutse gusohora ku bijyanye na kuri page yabo ya Facebook ya Fokode, aho yavugaga kuri Nderakobuca, Perezida wa Sena, avuga yuko ari igihe abaturage bashobora gusanga abayobozi mu ofisi yabo bakabakuramo, kandi ngo polisi nigire ikintu iba yakora. Udahunga kumbure ako kabazo urashobora kuzoka mwandikira akaguha ikiganiro canke akakwishura, mugabo ntikajanye n'ikiganiro cy'uno munsi. Ngira wumvise umumenyesha makuru abantu bihurira gatoya mwanyihanganira. Bihurira no kuvuga ngo eske ntabwo bigaragara ko Perezida Neva ku bijyanye n'ibibazo biri Burundi yaba yicariye volcan, niba Perezida wa Sena avuga yuko ubutegetsi abaturage ashobora kubukuraho, nanone akabwira abaturage yuko bumvisha ibibazo byabo. Twari utwo tubazo tubiri. Murakoze cyane. Arisingira hasigaye umwe muri kino kiganiro. Hasigaye umwanya umwe muri kino kiganiro abadashobora kuronka amajambo murenga 10 mutwihangane twabakira mwese. Twakire Ndikuriyo Adronis niwe wa nyuma, niyabe ko atwumva yegurire mikro yiwe. Ufite iminota 2 Adronis, mugire ko muvuga no mwegereje ko kabazo kaje. Ego nabaramukije mwese. Mwiriwe duga kwijambo. Mwiriwe. Ego Pacifique Nininahazwe abita ko batoroka bose mu gisirikare cy'u Burundi, ubwo ntabwo babihisha inyuma y'iperereza. Icyo ndakivuga kubera ko jewe ndafite umuzi wana mbese ari n'umugenzi yigeze kuba yatorotse mu minsi heze, nta mezi nk'atatu heze, amaragenda yaraheruka ko bakubwiwe. Ashitse muri Uganda yaciye agaruka avuga ngo umukenyezi wiwe ngo bambwiye ko atazobyara ngo atari kumwe n'umugabo. Nicyo cyumvire yatanze. Hanyuma aragaruka gushika none munsi bagomvye kuvuga abatoroka bava he Andronis. Ntituriko turatahura ikibazo. Abatoroka bava he? Mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bagitoroka. None munsi rero ntaraheza ngo asubire kwambara uwo mwambaro w'igisirikare. Ubwo abo bantu nibo bakorera iperereza. Hanyuma Graciel Kindikiza igisirikare cy'u Burundi cyagwanye na Leta Tabara muri Minembwe na .0. Ubwo ntimwoba mufise mubivuga kumwe na Evariste Ndayishimiye avuga ngo none Leta Tabara yoba ifanye na M23. Hanyuma n'abavuga naho icyo n'ikindi kibazo gishobora kwishwa na Pacifique ku bijyanye naho n'abavuga ko Leta Tabara yoba ikwana n'iperereza ry'u Burundi. Ibyo bakabifatira ku kungene bigeze kwicana hagati yabo, byoba ari ukuri cyane n'ibinyoma. Witwa Donda kugirana na Ines kuri RPA Bobo Rugurika ati ku konte ya Israpide Seruka yaragirije kana ivuga ko yabivuze yagiriza abayaga umbere ko Bobo ko atari hari kugira ngo ashobore kukwishura. Ndikuriyo sinzi ko kuranyumva kubera ko Bobo atahari, hanyuma akaba adashobora kuza kukwishura. Umunsi twamutumiye muri kino kiganiro urashobora kuzobaza icyo kibazo, utwemerere kumbure murakoze namwe. Ndabandanya gato nibaze ko mwanza arahera ku kijyanye na Reverien usigaje imisegonda 20 rangiza. Ego ati inkona ku bwanyu yako intare kuko yambaye telefone. Musanzwe murazi yuko imbonera z'u Burundi zarungitswe muri Kongo kurwana, kandi kenshi iyo zikomeye zizakuvurirwa mu bitaro bikomeye by'Ubujumbura. Jewe aho ndafise ego icyo kirazwi. Ikibazo Ndikuriyo mutumbereze ikibazo cyanyuma niki
tumwihanganira arangize hanyuma nimurangize okay kumbure ko ngira umunywanyi ijwi ryagiye Alice telefone yiwe iriko iramugora iriko iramugora ngira twogaruka ku batumire kumbure ko sinzi ko mutumva telefone yagira kwiyatugora ntitubumva neza biriko biracika ngira bihava binagorana nitwo Alice munkundiye ngira twogaruka mu kiganiro umunywanyi ariko aradukurikira ngira ntariko aratwumva neza Pacifique mutangura kwishura hanyuma Gracier ukindikiza hanyuma muhozi kutubazo mwagiye murabazwa hanyuma mukanya mu minota 20 ya nyuma turagira igice cya gatatu ku tubazo twagiye tubazwa ku cyokorwa ngira mutangura Pacifique akabazo ngira kambere kabaya ka kuko irambona undabire watanguye kumbaza ko ari irambona watanguye kubaza no witwa Jones nimba ntihenze yabagije gute ko daraba okay nivyo ndabonye akabazo kiwe reka twagiye twese twe na muhozi ati iyo hateye intambara haba ibintu bibiri hashobora kuba ko biherera mu biganiro cyane uwuteye agatsinda akaca tubaza ati hamwe habaye ibiganiro batubaza impungenge abarundi turanyarutse ibintu ndakunze kuvuga ingene mu byagiye bijyanisha abantu hari niyo habaye ikintu usanga abantu bamaze kwihuta bageze gupfa nk'abo b'abakuru b'ibihugu n'ibindi nibaza ko ibyo bintu tutobijyamo tutaranabibona n'intambara yo nyine ntiraba n'ibyo bitero bivugwa ntibiraba tube twamaze gusimbira ngo ku mpungenge zijyanye n'ibiganiro byohava biba numva twoba twihuse cyane ngira aho ntaragira ko tuja kuri ivyo hanyuma ubundi yabagije mu gifaransa ikibazo kiwe cya mbere nk'uko mwabivuze cyari kijyanye rwose n'ikiganiro kandi nama ndiko ndabivuga nimba fokoda umunsi umwe byoshinduka icyo gihe zoba ari ingingo y'abanywanyi bazoheza bakamenyesha abarundi bose uyu munsi tugendera ku mategeko ya fokode atubwira ishirahamwe ryo muri societe civile riharanira agateka kazina muntu ibirenga ngaho hanyuma ikindi kibazo yambagije hari icyo yabagije rukindikiza ntazi gituma kitaje iwanje amubaza ngo ibikorwa bya fokode n'ibya leta tabara ngo ibiri prioritaire n'ibihe nibaza ko nicyo kigoye ari ikibazo kigoye cyane n'ibintu bidasa fokode ifise ibikorwa ikora leta tabara n'umuhari urwana nibaza ko ari ibintu bibiri bidasa ariko ikintu kandi nama navuze ni uko ibizokiza Uburundi biva mu bikorwa byose abarundi bose bakora yaba ibikorwa n'abamenyesha makuru yaba ibikorwa n'amashirahamwe yaba ibikorwa n'imigambwe n'abafashe inzira ya politike cyangwa abo bandi ikintu gihambaye nuko umwe wese ahari avuga ati jewe nofashiki kugira Uburundi bukire ntunarondere ngo fokode cyangwa tabara hera kuri wewe nyene mbega ibikorwa uri kurakora biri prioritaire hari uruhare uri kuragira kugira Uburundi bukire nico kibazo nyamukuru umurundi wese ahari abona ko Uburundi bugwaye uyu munsi akwiye kwibaza jewe nyene ndiko nkuriki kugira Uburundi bukire atari guharura ngo mbega ninde ariko arakora ibikomeye kurusha uwundi niko inyishu ku bwanje ngaho ndayibona hanyuma ku kibazo yahereje ko nacyo mwamaze kumubwira yuko bisa nuko twamaze no kunagita ko yavuze imiriro iyo yoba iri kwirazanana hanyuma irambona rero niwe yakiyambaza ati ingufu z'iperereza zivahe ukuntu iperereza rivugwa mu mabi yose ashoboka ari mu Burundi ingufu zayo ziva he mbega iperereza niryo kwitwarirwa mu masentare mpuzamakungu iperereza abantu ntibakwiye kuritandukanye cyane naho ritwagwa iperereza ritwagwa mu biro by'umukuru w'igihugu nta na ministeri nta n'umushikiranganje atwara iperereza mu Burundi ariho ari ibindi bihugu
bifise umushikiranganje w'iperereza. Twebwe iwacu nta n'umushikiranganje w'iperereza ariho. Iperereza ni gisata cyo mu biro by'umukuru w'igihugu. Ni karata bambaye usanga yanditse ko President de la République abakozi bo mu iperereza. Rero inguvu zabo ni inguvu z'umukuru w'igihugu. Ibikorwa n'iperereza burya n'ibikorwa by'umukuru w'igihugu. Nta handi. Rero nimba ari ukwitwarira mu masentare mpuzamakungu ibintu bikorwa n'iperereza ry'u Burundi mu bisanzwe no kwitwarira abatwara Burundi nibo babazwa bijya bintu byose mubona biriko birakorwa n'iperereza. Ico ngira naco kirakwiye sinokwirirwa ndasigura ibindi byinshi. Hanyuma akandi kabazo mbona na kaka kwa Desire Rudahunga nawe yafatiye ku majambo Reverien Ndikuriyo yigeze kuvuga agira ati abwira abakozi ba leta ababwira ati mwa abakozi ba leta izi nyifato mwigira mugenda mujegeza imfunguzo gusa ngo muri abakuru yamara buriya abanyagihugu baratubona ko ataco tumaze kandi umunsi umwe bazodusimbirako bazogumuka uwo munsi ntawe uzoshobora kubahagarika n'igipolisi ntikizobashobora cyambaza ati none ubwo Evariste ndayishimiye ntiyicaye kuri volcan nibuka ingene tuyivuga mu Kirundi ubwo ntiyicaye kuri volcan umunsi umwe izomuhitana ikibazo ciwe kirumvikana ni birunga ndiko abarundi bazi cyane ibirunga ibyo ari byo ubwo ntibizobahitana nukuri cyangwa twe tubishiremo kuri za nyamugigima cyangwa nibyo kuri ijambo yavuze rirakomeye ijambo yavuze rirakomeye gose igihe abategetsi uravye inyifato zabo ubumenga bafata ko abanyagihugu ari abana ari utujuju ari abantu baza barahendagiza bahenda ibyo bashatse byose bakibagira ko abarundi bakuze kandi bafite ubwenge kandi babona nk'umuntu aje ukumva ngo isoko yahiye akacyaduka ngo twibaza ko ari pasi y'amakara yabikoze bibaye mu gatondo ata wundi muntu umwe yigeze yinjira aho hantu iyo pasi y'amakara tuzi ko amakara zima yararaye ijoro ryose hanyuma bugiye guca ikiriyata iturira hajya kwa Ndayizamba hari ibintu bavuga keza ko abanyagihugu ari abana ariko si abana muri 2015 abanyagihugu b'u Burundi barahagurutse barerekana ko bashobora kwiyamiriza intwaro haciye haza byo kubarasa haza gukuraho amakuru abanyagihugu bose mu gihugu ngo ntibumve ko biriko biragenda uko babona ko igihugu cyose kigira gihagurukire rimwe kirukana intwaro ya nkuru nziza burya ntiba abarundi ntibapfuye baraho umwanya barafise umwanya abarundi bihoze ibintu kamengo ntaco kamengo baremeranye ariko bafise umwanya bibyukiranya ubutwara agatangara je uko nyene ubivuze uti nivoruka babandanije barenganya abantu babandanije bica abantu kuba bica babandanije biba igihugu babandanije igihugu uba yaje inyuma y'uwo Adronisi yambagije ati muri abo basirikare batoroka ntihoba harimwo ababa barungitswe n'iperereza ngira ivyigwa nabahaye bijanye n'iperereza n'amajambo namaze gukoresha n'uyu munsi namaze kubishiramo ntimufatire ku muntu ngo nuko avuze ibisa n'ibyo mwipfuza cyangwa akoze ibiza gusosa n'ibyo mushaka ngo muce mugira ko mwemera ngo uyu muntu muri kumwe nimufata akanya ko kumwiga no kumuraba neza kugira mumenye nibuka ko ico gihe nabayiganiro cy'iperereza nagize umuntu niyashaka gukora inoti itariyo agakora inoti y'amadolari ntazoza gukora inoti y'amadolari 30 ateza gukora inoti isa n'ayandi madolari asanzweho izo ari y'amadolari 5 ya 200 y'ijana ariko ntazokora igiharuro kitabaho no kuvuga uza gukora ibishaka gushusha n'ibihari akazana ibitari byo azana ibisa n'ivyo nyene nimba hariho abasirikare bahunga vy'ukuri bashaka batanejejwe n'intwaro bamwe bashaka n'izo mpinduka hariho abandi baca barungikwa uko nyene bakaza bavuga nk'aba bandi nyene ariko bo bigikorwa kibazanye ari ukuneka no gutanga amakuru barimo bene abo rero uzubona haciye akanya gatoyo ukazumva yisubiriye mu Burundi atankomanzi kandi abandi baba ariko bararondegwa iyo bari hari abambwiye nk'abacungera General Prime Niyongabo babiri ari mu bagiye ariko bamwe bavuga bati muraharabira neza Prime Niyongabo muba mugendanira hamwe abakozi iperereza bakomeye ya gisirikare arungika mu bikorwa bene ivyo ukibaza ngo barahunze nabo bagiye kumviriza abandi hariho n'abandi benshi bagiye
polisi burundi yaheje iska mugasanga yahunze abantu kwinjira muri iyo mihari nk'umuntu atigeze amenya ikintu na kimwe cya gisirikare biriho abantu bagira ubwenge n'icyo ngoma mvuga abantu nibakanure bareke kwigenza nk'abana ku buryo intwaro igumi bakinisha uko yishakiye hanyuma menga hari ikindi yaciye mbaza yambagije ko Leta Tabara yobikorana n'iperereza ry'u Burundi ngo afatiye ko hoba hariho abigeze kwicana abo muri Leta Tabara bakarasana n'iyindi mihari mw'abantu bene ibintu rero vy'imihari mwanda byumviriza byo muri ko muravuga nanjye nama nabyumvise bariko barabivuga bashatse gukwegera ku barimwo n'ababa bariko barakora iperereza nyine rimwe navuze nti iperereza yumvika abantu kubaha confusion jewe nama nababwiye abantu bagiye mu bintu by'igisirikare nimuze mu bifate kumengo bagiye muri ibi bintu bya societe civile buriya imihari imeze nk'amareta leta yifashe ahantu niyo yonyene kiretse habaye alliance ubundi umuhari ni leta ntiyigera yemera kuri territoire yayo ko hari uwundi muntu aza kuhatwara rero imihari ibaye hari ibiri ikaba itashoboye gukora alliance ngo ijane iyo mihari iragwana umwe uranesha uwundi ukabufuta ivyo si bishasha y'abaredi tabara y'abanindi mihari imbere yayo CNDD-FDD na Paripehutu FNL murazigene barasanye ariko bose nta numwe ariko arakorera leta ya President Buyoya ariko bararasanira mw'ishamba naho ujana mu bindi bihugu imihari ari myinshi irarasana mu gihe hatabaye alliance hagati yabo bararasana kandi bagwana vy'ukuri kugira hasigara umwe ivyo ntimuze mufate ibintu bagiye mu by'igisoda ngo ni ibintu vy'imikino hari ahandi numva ngo umuntu yararashwe yaravuye mu muhari yaragiye kuja mu bindi ntwara fokode muri fokode ndafise abo tusangiye kurongora ishirahamwe ejo bashobora kuvyuka bakavuga bati Pacifique twe twamukuye igishobora kuba bukeye nuko je nshobora kuvuga nti sinemeye ko bankuye cyangwa nkavyemera hanyuma ntavyemeye ugasanga habayeho fokode ya Pacifique na fokode y'ujya wundi abona abasivile ariko bagiye mu by'igisirikare ugasanga umwe muri kumwe yagiye gushinga ibindi bitajyanye n'ivyo mu murongo mwarimo abo bantu baca barasana rero abantu ariko bavuga iby'ibisoda ntimuze mubandanye mubifata nk'ibintu byo gukina cyangwa abantu bagiye ku rugamba ngo harimo bazopfa mugatangara bagiye muri ibyo bintu by'igisirikare ntabwo ari umukino usanzwe ibyo nama mvuga abantu baravuga bino bintu ukamenga ibyo bashaka ntibazi ibyo ariko baravuga yewe nama nabisubiyemo gutyo kuvuga ko Leta Tabara ikorera iperereza vyongora gose kuko ni wo muhari iyo myaka yose iheze uhanganye n'iyo leta kandi leta biboneka ko nayo ihagurutse kurwanya uwo muhari n'inguvu zawo zose vyontangaza ko izo nguvu leta y'u Burundi ikoresha yo bizikoresha igiye kurwanya umuhari wayo ivyo vyontangaza rero nta mu mutima w'iwanje vuze a mon âme conscience Leta Tabara ntabwo ari umuhari w'iperereza murakoze cyane Pacifique muhozi ngira namwe mu kwishura ariko umengana navuze rukindikiza nimwe mutangura ego urakoze sinza kumara umwanya kuko ikibazo cyavajije n'uwitwa Eteme Pacifique yamaze kucishura hanyuma hari ikibazo ca Desire Rudahunga wo muri buiza.com yambajije ikibazo kijanye na Leta Tabara ngo bazariyeri bagwana ngo bakomereka ngo ingene bosura muri ntuze nibaza yuko ni byiza ko Desire ari muri buiza.com bakorana na Mbeki Kayiranga akunda kuvuga gusa amakuru kuri ibijya bya bagwana hariya na Leta Tabara arayivuga nibaza yuko yonka inyishu kurusha je uko noza nubisigura kandi je sino bivuga nuko ngira narigeze mu gisirikare sinkunda kuvuga gose n'abantu banzi vya Leta Tabara nyene vyogenda amabanga yabo n'amabanga yabo simvuga gose niyo ndiko ndavuga ibintu simvuga gose amabanga yabo ariko baragwana ariko ikibazo rukindikiza yagombye kubaza uyu Rudahunga yavuga ati iyo abantu bagwana ari umuhari ugwana kenshi uburondera yuko ufise yavuze mu gifaransa bazariye kuvuga ko bafise aho bahungira mu gihe amasasa baheranya cyangwa bagize ikibazo bafise iyo baja mugabo cyaravuga ati ikongo igihugu ca Kongo gitwagwa na Tshisekedi n'umugenzi wa Evariste Ndayishimiye ati gute abotera bova mu gihugu cy'umugenzi w'umukuru w'igihugu bazayere yamiba iyo wajuva
iyo waje uva niho haba base arrière hanyuma mu gihe borinda batera i Burundi nuko baba baciye hari abagenzi mu gihe ubu simbona rede tabara itera uno munsi bitera ijabuke kandi kuri frontiere yose atari ihari mu gihe yotera kuba hamaze kuba base arrière kuba hamaze gufatana abo babegereyeho bateze ko ari abagenzi atari abagenzi ntashobora gutera kuba ari ukwiyahura utagira base arrière mbundi baza ko ico ndacishuye ko ndabivuze kubera ko kenshi numva neza ingene bahora babivuga ikiganiro cyabo ibiganiro by'ahandi bikurikira hanyuma Ndikuriyo nawe yavuze ibi bya rede tabara ngo na amarelation na M23 je nibaza ko muvyo navuze iyo ngwana ingene zabaye ingira inyishu ibirimo umuntu abazi neza yaragenze uko ibiba birimo ingene biba bitonze nta bindi no kongera ko sinzi ibintu byabo ingene babana ariko je navuze gusa ko bagwanye bari hamwe cyane cyane sinavuze M23 ni hariya nibaza ko ari twigwaneho cyane cyane hanyuma hari akabazo mwabajijwe Pacifique yigeze kugaca ko agomba uwabajije abaza ati mbega hari isano mubona mbega hagati y'ibibazo vya ibikorwa vya Focode n'ivya Red Tabara n'icyaye mubona cyategerezwa kuja imbere cyo tangurukiza icyo kibazo Pacifique yantabaye gose ndamushimiye yacishuye kandi we cyaraba jewe ivyo simbona n'ingene nocishura Focode na Red Tabara sindi muri Focode sindi muri Red Tabara umwe wese umwe muri societe civile wandi bagira rebellion urumva vyongora gose kugira ngo genda bivuge murakoze cyane ino samuhozi sinzi ko hari utubazo mwumvise twabatumbereye canke aricyo mwokunganira amusangiye ikiyago kugira ngo mukanya tuje mu gice cyanyuma dusoze kino kiganiro hari ikibazo mbona gihambaye cyabajijwe ati rebellion iramutse yeshuwe byogenda gute ni ikibazo kiremereye ariko naho muri kahise k'ibihugu n'abagerageza kwibohora urashobora gutsindwa urugamba runaka intambara ntibiheze kandi tuvuge ko naho rebellion yotsindwa uno munsi ibyatumye ivuka bikaguma biriho hazovuka iyindi ejo kuko ntitushire umutwe cyane ngo rebellion bari abantu baba bagiye mu ishyamba baba bavuye aho bazi babayeho neza bavuye muhira bafise igitanda bafise amazi bafise icyo bafungura bafise akaja mu makondisiyo adashoboka twese dushobora kuba tugira benshi niba babizi waraciye mu gisirikare urazi amakondisiyo yo mu ishyamba nyine bameze sinavuga ko ndanayazi ko naciye mu gisirikare gifise byose ibyangombwa ariko rebellion ntibifise ibyangombwa byose urashobora gutsindwa urugamba uno munsi ariko ukaba wemeye kuja muri ariya makondisiyo nuko wabonye ko ubuzima budashoboka utibohoye ico kintu kiriko kirakuza kubaho rero naho rebellion yotsindwa iyindi izovuka ejo kuko ibituma ivuka bikaba byagumyeho hazovuka n'iyindi ejo twizere ko bitazoba uko ariko ni gutegera neza ko rebellion iramutse ivutse abantu bagafata ibirwanisho bakaje gutera leta ntibatera igihugu baba bateye leta buryo bakora neza batera leta bakamuka bateye leta bakarwana haba hariho imvu twazivuze tumaze imyaka tuzivuga tugerageza ibiganiro ibiki n'ibiki mu gihe birinze bishika abantu bavuga ati turemeye gutanga ubuzima bwacu abakenyezi bakavuga ati byendagiye gutanga Pamela agahaguruka n'abandi bagahaguruka nuko haba hari ibituma bihambaye cyane hariyo bivuga yuko ubuzima butagishoboka muri icyo gihugu abantu bavuga ati ntakunda ari gupfa no gupfa ariko ataco dukoze turapfa tugikoze turashobora gukira tugakiza n'abandi nicyo gituma abantu bahaguruka kuri iyi rero naho botsindwa mu rwinaka cyangwa abubu botsindwa ibyatumye bahaguruka bikagumaho n'abandi bazohaguruka ejo nicyo mbona cyari gihambaye cyari gikeneye kwishurwa ibindi byari byerekeye amasoko babivuze kandi si cyo kisi yose ije y'uno munsi ubwo gihambaye n'iki cyo kuvuga ati rebellion yotsindwa ni ngombwa kwibaza icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane ariko mu gihe rebellion iterwa n'ibibazo biri mu gihugu ibibazo bivuyeho nta rebellion ikenerwa
ibibazo bigumye bimeze kuri aho n'iyindi iraza n'iyindi ikaza mpaka ibyo bibazo biteye birunkisha. Murakoze cyane Inosa Muhozi. Dusabye imbabazi abariko muradukurikira mubandanya musaba amajambo, twamaze kurenza umwanya wagenewe ikiganiro. Ubu tugiye kuja mu gice cya nyuma naco cya gatatu kinarangiza, cyo gifata umwanya muto, akaba ari umwanya w'abatumire aho tubabaza akabazo. Ngira mwavyumvise amakuru ari karavugwa muri kino kiganiro sayahumuriza nimba hashobora gusubira kwaduka intambara mu Burundi, abantu ntibatekaniwe. Mbega hokogwa iki kugira ngo abanyagihugu bakingigwe canke n'izo ntambara ntizirirwe ziraba, nimba hari izindi nzira zoshoboka mu gihe hoba izo ntambara naho? Mbega vyokunda ko amakungu, leta nabo bagwana bashobora gukingira abanyagihugu ntibagwe mu mporero? Ndahera kuri Rukindukiza. Muhozi murakurikira, hanyuma Pacifique murangize. Ego uravuze ingene izo ngwano zitoba ni ibintu bisanzwe. Ingwano kugira ngo ntizibe byamaze kuboneka yuko bamwe bafise intumbero yo kurwana kubera bafise icyo barondera, hanyuma na leta ikabivyumva, baragenda bakicara hamwe bakavugana bati mwe mugomba kurwana murondera iki, hakaba n'abahuza bagatora inyishu y'ibiriko biraba mu gihugu, hanyuma ivyo kurwana bigahera. Ivyo cyane cyane ni leta ifata ingingo abo bagwana kenshi sibaza ko baragwana ngo bafate igihugu, muga kenshi ari bagwana kugira ngo batumeko, kugira ngo babwire ati twari dukeneye ko tuvugana twumvikane ku bintu biriko bigenda nabi. Aho bibuko mugabo iyo bamusiga inguvu nyinshi baragera aho bafata n'igihugu. Abantu bose bavugana n'abari ku ntwaro mu Rwanda, murazi yuko bari bagize amakoro darusha, baragwanye barahagarikira ibirumba, bamaze kubegereye Kigali babwira ati hagarika, abantu baraganira barumvikana. Nico rero icyo nayivuga, hari musaba ingwano naho gukingira abanyagihugu ni ikintu kigoye, sinuvuga ngo ni ikintu cyoroshe, kuko aho murwanira nimubanza kubwira ngo abanyagihugu mubanze muhave. Cyane cyane hariho ibyo kurwana by'ikinyeshamba ariyo z'abarobere, uko binjira kenshi dusanga baciye ahantu kuri front banigana, abasoda n'abandi bahura, usanga binjiye mu mihana, binjiye ahandi, ugasanga abasoda ba leta n'abandi bararasa, ugasanga haravuye abantu mu mpore. Ntawe uvuga ingene ashobora gukingira, nta muntu je ndabona ashobora kuvuga neza ati twoshobora gukingira abantu gute ingwano irahaba, cyane cyane y'ikirobere. Ingwano y'igihugu ku kindi barashobora gukingira abantu, rero uvuga ati ingwano igomba kuba abantu begereye aha n'aha, ni muhave mugenda aha n'aha. Muga bibaye vy'ikirobere ni hamwe ko baja hagati mu mihana kenshi bakaja n'ahandi, nyamwe bakura abantu ibintu bigenda nabi rwose n'ibintu. Mbere nico gituma ingwano y'ikirobere atari ingwano umuntu yo kwifuriza igihugu ciwe, umuntu yo kwifuza cyane cyane ko bumvikana iyo ngwano ntihabe, kuko n'ingwano bimeze nabi rwose, ni kurusha mbere n'ingwano zihura igihugu ku kindi. Sawa, murakoze cyane. Inosa Muhozi, akabazo nako nyene. Sinzi ko Muhozi muri ko muranyumva, mikro irugaye. Pardon, ndagunze mikro irugaye. Iyo leta iretse intambara ikarinda yaduka mu gihugu, itafashe umwanya wo kuvuga ati reka mvugane na bene wacu tubiheze hagati yacu, intambara ikaduka birazamo abandi bo hanze, ntubu gishobora kuvuga ngo ndabije uko numva, kandi ntibakabije uko bumva, kuko babigize uko babyumva, nta cyiza covamwo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, intambara ni mbi cyane, kuko intambara bisigura urupfu rw'abantu, urupfu rw'abo barwana, urupfu rw'abatari ko bararwana bahitanwa n'ibi cyangwa biriya. Bikaza kunyuka iyo bamwe mu barwana ari abantu basanzwe boroherwa no kwica abasivile no kwica abantu. Abantu bacu boroherwa no kwica abasivile kuko babikoze bakiri mu ntambara, bakabandanya babikora bari ku butegetsi, n'uno munsi bakiriko. Riske niniya cyane ko abantu bamererwa nabi, ariko ni kwa kundi nyine twabivuze kuva dutangura, abantu hari aho bagera bakavuga atari gupfa no gupfa, reka tugerageza aho tuguma twicaye.
naho kwifuza ko rero intambara iba mu gihugu ciwe afise ukundi yo bigenza mugabo aramutse abantu baramutse bagera aho bavuga ati nta kundi naho guhaguruka umuntu agafata umuheto agafata icumu biraba kandi dega ziraba Innocent Muhozi mwebwe muri ku ruhande rw'abavuga ngo nta kundi canke nk'umukurambere nk'umumenyesha makuru azi inzira nyinshi canke kahise k'ibihugu ukuntu inyishu zishobora gutorerwa iyo habaye abantu batumvikana canke abantu bavuga ko hari akarenganyo nta yindi nzira mubona canke muri mu bavuga ati nta kundi erega histoire de l'humanité yuzuyemo intambara gusa ibyateye imbere mu bihugu hafi byose byinshi byaciye mu ntambara malheureusement hari aho usanga umenga abantu ntibabona batiboneye ko abantu umenga ntibabona batiboneye ko cyane cyane iyo wibaza ngo urakomeye izo nkomezi ufise no munsi uribagira ko ejo utazoba uzifise bigatuma ukiyumvira nko wateze kwiyumvira yaba ari byashoboka yaba bene wacu arabahanurwa byuciye mu nzira yindi imyaka irabaye 11 abandi bariko barasazira mu bukene bariko barasazira mu gahinga bariko barapfira mu mabohero bariko baravundira mu maprison cyangwa mu binogo ibyo byose biratuma umuntu agira atoya ntibikunda mwene wacu apfiriye muri prison mwene wacu apfiriye hariya etc donc ibyo ntibiba ku byo nifuza jewe mugabo urabye histoire de l'humanité yuzuyemo intambara zituma ibintu byidebloka mu bihugu bimwe bimwe iyo abayobozi batitaye nk'igihugu ngo babone ko ari ngombwa kuvugana na bene wabo ibibazo bironka inyishu bitarinze guca mu muheto je mvuze ibyo nifuza sino kwifuza intambara mugabo ntibiva ku byo je nifuza biva ku bintu biriho mu gihugu uko bimeze n'agahinda kariho n'akarenganyo kariho n'ibiki ndajewe ngifise imyaka ndakubwiza ukuri yaba ngifise imyaka yo gufata umuheto no gufata n'ukuri kuko ari ibintu bigeruka avuga ati ibi none ibintu abantu bashobora gufata bene wabo gutya bigenze gute birabaho kwibohora biraba ngombwa iyo abayobozi b'igihugu batumva ugutwi kuzuye amaraso ari kumva tumaze kugera aho rero urumva biba byatugoye intambara iramutse intambara n'ubugesera nta kintu kibi nk'intambara ko intambara y'urupfu ariko urupfu haraho umuntu avuga ati rufuma mfa kwemerera ibintu murakoze cyane Innocent Muhozi Pacifique Nininahazwe Reverien ati ahubwo baratevye nibaze abo bari muri Canada bavugira mu Bubiligi nibareke kuguma bavugira ku maradiyo gusa ahubwo nibaze duhigure Innocent Muhozi ati intambara n'inzira ya nyuma mu gihe ibintu byose byasenzwe mugabo imvugo y'ubutegetsi nk'ukwerekana yuko umenga niyo ntambara barayikeneye murabona hari izindi nzira zishoboka mu minota 5 Pacifique nta byago uburundi bwagize mu kuba bufise abategetsi nk'abo umutegetsi niwe ubundi abantu baba biteze ko imvugo y'ubuntu ihuza abantu sinibaza ko ari intwaro kwisigira ifise abanyagihugu batekereje b'abanyamahoro nk'intwaro iri mu Burundi sinibaza ko ari ahantu henshi uzana ikiganiro cy'abantu bakiriwe imanza zo gupfunga ubuzima bwose bazi ko bariko bararonderwa ngo bicwe bariko barabahigira ko n'amagufa yabo azocibwa imanza ugasanga abo bantu babandanya bavugana urupfasoni ntibigera batuka niyo ntwaro nta majambo mabi baza gukoresha ngo batuka batwara ngo babambike ibara ntibemera no gukoresha ububeshi ubundi mu biganiro nk'ibi twari kwadukana ibinyoma tukabambika n'ibyo batakoze tukabagira ibikoko ariko urabe turagwana ko icyo tuvuga cyose tugira tuti iki kintu mbe ndagifishitiye icemezo mbe nzi ko nariko ndabambika ibara abo bantu batugeze ko bakaba twambika ibishoboka byose n'ukuri yari intwari ifise abanyamahoro yaba barabategetsi bakwiriye gutwara ibihugu byoboroheye gose ko haboneka umuti ufasha abarundi kubana mu mahoro atangorane na ntoyi igihugu cyacu kigatera imbere rero dufise ibyago bikomeye cyo kuba dufise abategetsi wumva ko anyotewe kunywa amaraso y'abantu umuntu avuga ati nibanyarukize baze ndabereke ndababage ndabaheze bumva ko uburundi bugowe muri kino gihe nivyo biheza bikabyara izo ntambara aho nta kiba gitangaje kirimo
ako niko kambere nagira mvuge ibindi sinosubiramwe ivyo bagendanye bavuze kuko nanjye ndayibona uko muri uko nyene mu majambo nyene babivuzemo gusa akanongira mpereze ko ubumengo ndagiye kuri gato ni iki kintu mbona baguma bitwaza umwanya wose iyo bariko baravuga imigenderanire yabe n'u Rwanda umwanya wose ni Niyombare hari n'ukuntu abarundi tumenyera tukarekerana intwaro umuntu ikamugira igikoko ikamugira ubudashoboka natwe tukarekerana bikaguma uko ntihagire uwishura burya birahambaye ejo bavyukiye muhozi ko twese tuvuga tuti ibyo muvuga muri kuri muhozi ibyo turavyaza ejo niba batandukira rukindikiza ntiturekerane ngo reka rukindikiza arimenya ko batavuze twese mbika dukwiye kwama dufatanye mu nda bahagurukiye uyu natwe duhaguruka tuvyana je ngo mvuge kuri Niyombare uyu munsi kuvuga Niyombare umengo ni ibintu vyoroshe kumugira igikoko no kuvuga ko ari we adafashwe Burundi butazopfa buronsa amahoro imigendanire y'u Burundi n'u Rwanda itazocoboka nukuri ico kintu tukwiye kucanga Niyombare bariko bamuhora iki Niyombare ni giki we wenyene ni giki igihugu cyobura kubera ko Niyombare atafashwe ubu muntu ko yagwanye muri bo bamuzi ni uyu ariko aravuga numvise Ndikuriyo ariko aramuvuga aca avuga nyene ko nimva bazoyimba ko nibiki bazogira gute akaca avuga ngo abantu ntibazi igihugu cyavuye kutamenya igihugu cyavuye nimva bisigura kuba abantu baragwanye muri CNDD-FDD bega Ndikuriyo yoba we yararushije Niyombare kurwana ko bariko baravuga bati Ndikuriyo yakomeretse umwanya wa mbere nyene amariyo myaka atagwana Niyombare ko yagumye ari umutegetsi muri iyo rebellion yabo ni gute uwo mubwira ngo ntazi igihugu cyavuye nimba atazi igihugu cyavuye vyagenze gute ngo uwo muntu wacyamukira umukuru w'ingabo z'u Burundi ari wa mbere bizeye muri bo ngo barongorera igisirikare vyagenze gute umuntu nk'uyu ngo ari we baha gutwara iperereza ry'u Burundi nimba atari na kimwe amaze nimba ari umuntu atabona igihugu kiba niyo kica twebwe ico tumuzi Niyombare ni umuntu yubahutse kuvuga ukuvuga mu kwezi kwa kabiri 2015 Niyombare yabaye nk'umuprofeta yandikira perezida Nkurunziza aramubwira neza ibizoshikira Burundi hamwe yohirahira agakora ikiringo cya gatatu uravye note do hansenya ya Niyombare ivyo yanditse byose vyagenze uko nyene muri ico gihe umuntu yaragezwe amabanga yiwe agakora akazi neza kiwe agatanga iyo note buriya ikosa nuwerekanye ibizoba cyane ikosa nuwanse kumva impanuro z'abari bagejwe amabanga kandi bari bagejwe kumwereka ingene igihugu agira gite mu kaga wanashima je Niyombare birashika nkamuvugisha je ndamuvugisha iyo ndamuvugishije mu bantu bose bahunze niwe wa mbere by'ukuri akunda Nkurunziza kurusha abantu bose sinzi ko Ndikuriyo yibaza ko yakunda Nkurunziza kurusha Niyombare ndamubagije wavuga ati jewe nashaka ko Nkurunziza atarenga ku mategeko arangiza akaruhuka agahabwa iteka ry'uwarongoye igihugu kandi umuryango wiwe ukaguma umufise atabandi bo baramuhenze bamutegurira kumwica baramuhenda ngo bari kumwe birangira bamwisha Niyombare arakubwira neza urukundo yari afitiye Nkurunziza ntabiki ruhande nta wundi mupoza n'umwe nduvavuga ivyo bintu ikigira kabiri Niyombare niwe muntu yama yatuhanuye twese atubwira ati mwebwe muca ku ruhande mwebwe mujya kugwanya CNDD-FDD ni mutumbereze neza abariko bari iki gihugu mureke kubwira aba CNDD-FDD bose kumenga muri ko murabagwanya yama yabitubwiye n'umuntu akunda gose CNDD-FDD mujya bavuga ati iyo mwitutse mwamwibagiye ko je nagwanye imyaka 10 muri yo mwamushatse kuvuga ko nagiye kugwanira ubusa ko ntafise impamvu nanje nagiye ku rugamba uko niko atubwira Niyombare tugato ujya mugambwe genda murabe ururimbo rwayo ururimbo ruvuga bino bintu twese tuvuga n'umugambwe twagwanye tuvuga ko atamuntu azosubira kuba impunzi n'umugambwe twavuga ko dukeneye igihugu atawanja wangura dusangira iby'igihugu twese akatondeka ivyo babona akatavuga ati kubwanje n'umugambwe umeze nk'indege yanyurujwe hari akagwi kariko karayobora iyo ndege kayitwara hatazwi mugabo ivyumviro vyawo babitaye uko we niko avuga simvuze ngo niko ndabibona mvuze ibyo we wavuga rero Ndikuriyo ariko aramutuka niyo kwibaza ko ari bakunda uwo mugambwe wabo kumurusha ikindi numva no kongerako ikete giwe yanditse ico gihe ryavuga ngo ku neza y'u Burundi
yongera ko ngo ku neza ya CNDD-FDD arangiza avuga ngo ku neza ya Nkurunziza n'umuryango wiwe ntahirahire ngo akore ikiringo cya gatatu yamaze kuvuga amakungu azofatira ibihano Burundi yamaze kuvuga ingene abarundi bazogumuka yamaze kuvuga impande zose ibintu byose bidoshikira Burundi byose birashika uyu muntu niwe akwiye kwimbirwa umwanya wose bamwambika ivyondo nkuko babigira cyangwa uwo muntu n'intwari ku gihugu cy'u Burundi nigeze kumubaza ikindi kibazo Niyombare ni kubera kuri kurasoma declaration yo gukura Nkurunziza utigeze uvuga ko ukuye ibwirizwa shingiro kuko deta zose zihagarara gukura ibwirizwa shingiro ujye wewe warashaka gutwara icyo kibazo nakimubajije anyishura ati jewe nagwanira ko je nabagenzanje cavuga be na Siriro ndayirukiye nabo bari kumwe twagwanira ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa n'amasezerano yarusha ujya mwanya ko Nkurunziza yari yananiranye ariko yica abanyagihugu twafata ko yuvaho umukuru w'inama nshingamateka nk'uko ibwirizwa shingiro ryabivuga akabandanya agategura amatora abarundi bakitorera uwo bashaka ko abatwara niko yanyishuye umuntu agenda asubira muri iyo declaration Niyombare ntigeze ahagarika ibwirizwa shingiro ry'igihugu bica bigorana no kuvuga ko ari kudeta iyo utahinduye utakuyeho cyangwa utahagaritse ibwirizwa shingiro ry'igihugu icyanyuma nuvuga iyo umwumvirije ibintu avuga niwe muntu avuga guhuza abarundi amoko yose ikibazo cya nyuma namwagira ariko tegeze kwandika ndanabyandika amwagira nti wewe ko so yishwe 72 nka kujya kw'abandi ba CNDD-FDD batari bake ni kubera iki tutakumbana imvugo y'amacakubiri kandi nawe kugira kurusha abandi bavuga ko ari mugabe y'umwumvirije imbere ya byose ashiraho ko amoko yose akwiye kujana kandi akaba mu gihugu bose bubahirijwe kubganje uwo muntu ntabwo ari umugesera uyu muntu yahagurutse kugira kize igihugu anabuze amaraso yari ko arabandanya aseseka mu gihugu jewe sinemeye ko abandanya tukwa atarumwe yishura ukabenga ntitubizi Niyombare so mugesera nkuko bashaka kumugira nta na gato ibyo kuvuga ngo imigenderanire wa myiza ruko atanzwe Niyombare n'impunzi numvise umushikanganje imigenderanire avuga ngo batangaye ko bavuze ngo bazomuha hasera abariyo n'ikindi gihugu abari bo bavuga icyo baheza bakamukoza ubundi ati ari ivyo ntibishoboka twaciye tumubahebera tuzogomba tugugwe hanyuma icyo gihugu kize cyumve yuko kidukeneye naco nakamara amaza ku bantu batwara igihugu cyese mbona inyungu nimwe bafise yo kubanza kuniga Niyombare ngo niho Burundi bworonka amahoro iyo nyungu ntayiriho aho niho nagira mereze kuri gace kajyanye n'icyo mwari mumbagije sinzi ko munkundira nkagira ko amera nk'urangiza nuko ego mugira ko murangiza mufata iminota 2 Pacifique turangitse kumbura ngira agatelefone karamugoye ariko ngira sinzi ko ariko ndiko ndabumva mwe muranyumva turabumva mwagarutse musoze ego muri ko muranyumva turabumva Pacifique okay narimvu nti mu kurangiza ubwa mbere bwo no gushimira mwe mudufashe ikiganiro nkuko nama ndabikora no gushimira abo twasangiye ijambo umenga nka bose twari tumaze guhurira mu kiganiro ndabashimiye kuko tubahamagaye batwitaba hari ikiganiro cyo kijanye no kwikukira navuzemo Inosa Muhozi nibutsa uruhara rw'umuvyeyi wiwe nabivuze atari ngase nzi ko yabyumvise ngira ndabisubiremo ko twebwe ku muryango wa Muhozi bugira igihugu cyose kibafitiye ideni bafise umuvyeyi yihebeye igihugu aronka ivyago bidasanzwe n'abana biwe bakura bari mu bihe bitoroshe kubera ko umuvyeyi wabo yari kuyihebera Burundi none uyu munsi tubona n'abana biwe bisa nuko bibakurikiranye bavuga ineza y'u Burundi bagahamwa n'igihugu bagacigwa imanza bakomere ntibacika intege n'icitegererezo kuri benshi Gracieux Rukindikiza nawe turamuzi tumaze kumva ku ntaye nyinshi ziwe turamushimiye kubwene nawe yitwararitse ivy'igihugu tashimira abo bose bakurikiye ikiganiro na equipe ya Fokode idufasha ariko sinorangiza ntabwiye bari kwatwumviriza ko dufise urubanza ku munsi wa gatandatu uza urubanza tuzokorera
Liège hitwa Elstar n'urubanza rwaho tuzaba twibuka imyaka 10 isekeza ndondeza rimaze ritabariza abarundi banyuruzwa bakaburirwa irengero tukabandanya dusaba ko leta ivuga yabashize n'inzego z'ubutungane kuzihana abakoze ayo mabi tukagwanira kwico cyaha cyoranduranwa n'imizi mu Burundi abantu ntibaze barafatwa mu babuguye bashyizwe n'inzego z'igihugu abakunda fokode abashigikiye fokode muza mukadutera intege kuri uwo munsi uriya nashimitse gose kuri iki cyo gushigikirana nkuko nayo mpejeje kubivuga kuri uyu mpejeje kuvuga mu kanya ariko kandi birahambaye ko dushigikira ikintu cyose dufise dusigaranye kiri mu bituma tubandanya tugira ijwi mu kwerekana amabi akorerwa mu Burundi no kurondera ko igihugu gikira birahambaye ko dushigikirana rero ndabatumiye abarundi mwese muba mu birigi mukamukunda fokode aba mu micungararo yaho muza mukadushigikira ku munsi wa gatandatu hari ikindi tuzokora ku wa gatandatu abo babishoboye tuzofata kanya ko kurondera uburyo bwo gushigikira bamwe mu bana basanzwe bafashwa n'ishirahamwe y'abavyeyi bari mu bafise imiryango y'abanyurutwe bakabugwa irengero ryabo hariho abana biga mu gihugu cy'u Rwanda usanga bigorana ingene amafaranga y'ishure arihwa aho hantu hazoba hagaseke ababishoboye baze bitwaje intererano yabo tuzoheza tuyashikiriza aho nyene iryo shirahamwe riheze rishobore kurihira abo bana bari mu gihugu cy'u Rwanda bava kuri iyo miryango y'abanyurujwe bakabugwa irengero ryabo ni itegeko tuzoba turi benshi turi kumwe bizoba binahuriye kandi no guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe isi abanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo uzobuhimbazwa bukeye ku itariki 30 mugabo muri fokode uyu mwaka tuzoca tubigira ko byose tukawuhimbaza aho ku itariki 29 nizegere ko benshi ukunyere mudukunda mugakunda n'ibiganiro byacu muza muradutera intege fokode mukayifasha kubandanya iriho kugira ngo ifashe n'ibi biganiro mukunda kwibandanya gukomera murakoze mwese abari mwijoro mugira ijoro ryiza abari ku murango mugira umunsi mwiza murakoze murakoze Pacifique Nininahazwe reka ngira ngo natwebwe dufata akanya ko kubashimira ku kwitanga kwanyu ku bw'igihugu cy'u Burundi no ku Barundi n'izo ntererano zanyu muri bino biganiro murakoze cyane murakoze reka dushimire kandi Innocent Muhozi tubibutse ko ari umuyobozi wa radio televiziyo Renaissance Innocent Muhozi mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro kandi mwakoze ku ntererano zanyu urakoze Alice urakoze Gilbert murakoze cyane abantu muri Fokode Pacifique urakoze cyane rukindikiza urakoze ego Graciela rukindikiza mwahoze muri ntwazanga mu gisagara cy'u Burundi namwe reka tubashimire ku ntererano zanyu muri kino kiganiro n'izindi mudahengeshanya gutanga mu biganiro bitandukanye turabashimiye cyane murakoze Alice murakoze Gilbert murakoze nabo twasangiye ikiganiro mumpaya imisegonda 3 gusa naguma kuvuga ko nasohoye igitabo cyo kuri Ntajyamira president Ntajyamira kiri kuri Amazon umuntu atakibona icyo gitabo kiravuga ingene yashikiye ku ntwaro bigoranye bikavuga ingene yatwaye n'ingene yapfuye ijya ndege abayirasha baribo byose n'isase barashe iyo zaje ziba byose ingene byagenze ibintu bitari bwavugwe ku Barundi nibaza ko bazotoraho inyishu murakoze cyane ngira ngo abarundi bazokirondera bagisome batahure reka dushimire abari ko baradukurikirana muri kino kiganiro batari bake mwagize neza kwa natwe uno munsi dushimire bimwe by'umwihariko abafashe ijambo Bonfils Niyongere Jisendorere Peter Imbere Reynold de Butar Imbwa y'Imana Ombudsman Albert Gesen Dignité Germain Rukuki John Smith ETM Irambona Rudahunga Desire Ndikuriyo Adronis mwakoze ku ntererano zishiye mu bibazo canke guterera abatumire muri kino kiganiro reka twibutse ko mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na mugenzi wacu Floribert Nisabwe nawe nyene turamushimiye ko niwe yadufashije kugira ngo aya majwi ashobore kubashikira
aho muri mu mpande zine z'isi mugenzi wacu Gordiano niyumve ko nawe nyene yaragihagarikiye turamushimiye mwe by'umwihariko ikiganiro tuyibutse ko mwariko muragikurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode kandi mushobora no kuzobisanga kuri YouTube. Mugenzi wanje Gilbert niyo nkuru yafashije kuremesha kino kiganiro, reka nawe ndagushimire Gilbert. Ndabashimiye Alice, ndashimiye abadukurikiye bose n'abazodukurikira, nkengurukiye kandi abatumire, nkengurukiye kandi abagumye ku murongo bariko baradukurikira. Saze n'imbabazi kubifuje kubaza. hanyuma afite ibibazo bibiri, cya mbere ndakibaza Rukindikiza abo mu expert mu bijyanye n'umutekano, hanyuma icya kabiri ni kuri Pacifique Nininahazwe. Kuri Rukindikiza ni ku bijyanye na Red Tabara n'umu expert mu bijyanye n'umutekano yadufasha kumenya kuko geography hariya ukuntu iteye, urebye muri Fizi kuza kugera muri Uvira harimo ingabo z'u Burundi, harimo wazarendira cocktail yose na FRDC, noneho ukaza mu misozi ya Mwenga yegamiye uriya mukandara uva Uvira kugera Kamanyora, akaba harimo M23 ndetse no muri centre ya Kamanyora. Kandi biba bizwi ko buriya umutwe kugira ngo utere igihugu ugomba kuba ufite base arrière igihe abasirikare bakomeretse cyangwa se bijyanye na logistique, ku buryo hari uburyo bashobora gufashwa. Ni gute abona Red Tabara yaba ifite imbaraga zo kuba yahirika ubutegetsi Burundi, hanyuma ikagera base arrière kwa mucuti wa President Ndayishimiye, ubwo turavuga Kongo, aho bafite ingabo. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Hanyuma kuri Pacifique Nininahazwe ari ubutumwa herutse gusohora ku bijyanye na kuri page yabo ya Facebook ya Focode, aho yavugaga kuri Nderakobuca perezida wa Sena, avuga yuko ari igihe abaturage bashobora gusanga abayobozi mu ofisi yabo bakabakuramo, kandi ngo polisi nigire ikintu iba yakora. Udahunga kumbure ako kabazo urashobora kuzoka mwandikira akaguha ikiganiro cyanke akakwishura, mugabo ntikajanye n'ikiganiro cy'uno munsi. Ngira wumvise umumenyesha makuru abantu bihurira gatoya mwanyihanganira. Bihurira no kuvuga ngo eske ntabwo bigaragara ko President Neva ku bijyanye n'ibibazo biri Burundi yaba yicariye Volca, niba Perezida wa Sena avuga yuko ubutegetsi abaturage ashobora kubukuraho, nanone akabwira abaturage yuko bumvisha ibibazo byabo. Twari two tubazo tubiri. Murakoze cyane. Alice, ngira hasigaye umwe muri kino kiganiro. Hasigaye umunywanyi umwe muri kino kiganiro abadashobora kuronka amajambo murenga 10 mutwihanganire twabakira mwese. Reka twakire Ndikuriyo Adronis niwe wa nyuma, niyabe kwa twumva yegurire mikro yiwe. Mufite iminota 2 Adronis, mugire ko muvuga n'uwo mwegereje ko akabazo kanyu. Ego nabaramukije mwese. Mwiriwe tugakwijambo. Mwiriwe. Ego Pacifique Nininahazwe abita ko batoroka bose mu gisirikare cy'u Burundi, ubwo ntabwo babihisha inyuma y'iperereza. Icyo ndakivuga kubera ko jewe ndafise umuntu nzi wana mbese ari n'umugenzi yigeze kuba yatorotse mu minsi heze, nta mezi nka 3 heze, amaragenda yaraheruka ko bakugwiwe ashitse muri Uganda. Yaciye agaruka avuga ngo umukenyezi wiwe ngo bambwiye ko atazobyara ngo atari kumwe n'umugabo. Nicyo cy'imbere yatanze, hanyuma aragaruka gushika none munsi. Bagomvye kuvuga abatoroka bava he Adronis? Ntituriko turatahura ikibazo. Abatoroka bava he? Mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bagitoroka. None munsi rero ntaraheza ngo asubire kwambara uwo mwambaro w'igisirikare. Ubwo abo bantu nibo bakorera iperereza. Hanyuma Gracia Rukindikiza igisirikare cy'u Burundi cyagwanye na Red Tabara muri Minembwe na .0. Ubwo ntimwoba mufise mubivuga kumwe na Evariste Ndayishimiye avuga ngo
ngo aywa ifashanya kandi none rede tabara yoba ifanye na M23 hanyuma n'abavuga naho icyo n'ikindi kibazo bishobora kwishwa na Pacifique ku bijyanye naho n'abavuga ko rede tabara yoba ikwana n'iperereza ry'u Burundi ibyo bakayifatira ku kungene bigeze kwicana hagati yabo byoba ari ukuri cyane n'ibinyoma Murakoze cyane. witwa Donda kugirana na Ines kuri RPA Bobo Rugurika ati ku konte ya Ise Rapide Seruka